filime mukunda ariyo Fer Rouge mu kwezi kwa kabiri igiye gutangura gusohoka. Amakuru ndagufitiye rero nayahe? Amakuru ndagufitiye nayahe? Wavumbaza uhava wibaza ati none yo bari lancement officiel agira tangaze ivyo bari biki agira vuga, ariko nizere ko nimba uri kumwe nanje neza ijana kwijana ko aya makuru wari uyakeneye cyane. Reka sinde gutevye, ni ku munsi wa mbere itariki zitatu, ku itariki zitatu z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka nyene turimwo, ku munsi wa mbere igihe cy'isaha zingahe aho filime bataziriye payback, iyo ni filime shasha igira itangure gusohoka, igira isohoka. Iyo filime si kuvuga ngo n'amasezo ngo n'amaseri ngo n'ama episode ekaye, iyo ni full movie izosohoka ku munsi wa mbere itarike zitatu, izosohoka ku munsi wa mbere itarike zingahe? Navuze zingahe? Itarike zitatu ku munsi wa mbere, bisigure ko ni hirya yejo muri iyo tugira dutangure ryari kuri uwo munsi ino filime bataziriye payback izoba yatangwa gusohoka. Ikintu cyo gukora nico kumenya hehe izosohokera. Twamaze kuva ko izo ivuye muri Burundi Film Academy, turazira ko ibintu biva muri Burundi Film Academy ni bisasu n'amasoro n'ibintu bikaze cyane. Nta kintu kiba muri Burundi Film Academy gihoba. Ndizera ko abantu mukunda filime z'ubwenge, kandi abibutse ino filime kugira ngo mubitahure cyane. Hari filime yitwa Parma parti ya mbere na kabiri, ndibaza mwarayibonye. Iyi filime yari ifise inyigisho cyane kuri babantu bigira abanyempano atampano bafise. Mwibuke ko ST Boy yari umuntu agomba kwigira umustar, umuririmbyi muri Parma, ariko atari ivyo bitarimwo kugeza yaronka na manager ariwe yari Parma. Kugundi ni Kamaliza Movie YouTube channel ndibaza ko mwese murayizi. Ino YouTube abantu mukurikirana ibikorwa byo muri Burundi Film Academy ndibaza sijya mbere muyumvise. Ni filme ni YouTube yitwa Kamaliza Movie. Rero ndibaza ko ikintu cya mbere ubanza gukora, banza usimbire kuri YouTube ya Kamaliza Movie, ubanza ukore subscribe kwanza. Ubanza ukore subscribe nimba utararaba ino filme Parma, ubanza uraba Parma hama witegurire payback. Witegurire payback. Ino filime payback ndazi kuzoyikunda ku buryo usanga uri kurandika uvuga ati ni muduhe parti ya kabiri, uzosanga uri kuravuga ati ni muduhe zotwe ngo tubandanye twibera muri nosi ya payback kabisa, tubandanye twibera muri nosi ino filime, kuko izo ari filime gute. Ndiko ndavuga ko ino filime iryoshe kubera iki? Ndiko ndavuga ko ino filime izo birimo akanovera gakomeye. Reka ndakubwira ko ino filime yaherekejwe nande. Ino filime yayobowe n'uwo bita ST Boy Rupfu ni hatari. Mwibuke ko umuntu ifilme iyobowe na ST Boy, mwibuke ko ino filime ibiteye ubwoba. Ino filime biteye ubwoba. Niba mukunda kumviriza amakuru cyane yo muri Burundi Film Academy, mwibuke ko ST Boy ari assistant director wa Fer Rouge. Abyibuka none mugihe yoba ari directing Fer Rouge hama akagaruka no kudirecting ino filime payback, we umva ino filime wumva iri kugwego rumwe, we ushyira ku munzane, we wumva gute musi? Reka ndakubwiye ko ndakwizaniye amakuru atagase, amakuru meza avuye hariya ibwami kwa Nsoro, hariya iwabo w'ibikorwa mu ikundira, iwabo bikorwa mukunda muri Burundi Film Academy. Aya makuru nayo sayandi reka sida kunyoteza, ariko ndakubwira ati imbere yuko ndakubwira byiza ubanza gukora subscribe, nimba utarakora subscribe ukabanza kwiyunga n'umuryango munini wagutse wa Miracle Tip 257, hama ndabandanye ndakuzanira aya makuru atimeze gute. Yes 257 nyemera ntabwo ndakora mutse, ndakwifuriza amahoro y'Imana bane nawe. Ndakwibutsa ko uno munsi nje ndakuzaniye amakuru nzi neza ko ukeneye.
kuko ndazi neza ko uri muri benshi bakurikirana ibikorwa byo kwa Nsoro, ibikorwa byo muri Burundi Film Academy. No munsi rero ndakuzaniye amakuru ashushe, amakuru ameze neza kabisa ukumbuye wowe ukunda kwandika muri commentaire ngo filime mo inyarukane, filime mo yizana. Ariko no munsi reka ndakubwiye ko ndakuzaniye amakuru atagase, amakuru meza avuye hariya ibwami kwa Nsoro, hariya iwabo w'ibikorwa mu ikundira, iwabo w'ibikorwa mukunda muri Burundi Film Academy. Aya makuru nayo sayandi reka sita kunyoteza, ariko ndakubwira ati imbere yuko ndakubwira byiza ubanza gukora subscribe, nimba utarakora subscribe ukabanza kwiyunga n'umuryango munini wagutse wa Miracle Tip 257. Hama ndabandanye ndakuzanira aya makuru atimeze gute. Ndibaza neza na neza mutabyibagiye, mwarabonye ko batangaje ku mbuga za Nsoro canke mu ma interview bagiye bakora bavuga ati filime yanyu mukunda mu kwezi kwa kabiri igiye kuza. Filime mukunda ariyo Ferrouge mu kwezi kwa kabiri igiye gutangura gusohoka. Amakuru ndagufitiye rero nayahe, amakuru ndagufitiye nayahe wavumbaza hapa wibaza ati none yo bari lancement officiel agira tangaze ivyo bari biki agira vuge. Ariko nizere ko nimba uri kumwe nanje neza ijana kwijana ko aya makuru wari uyakeneye cyane. Reka sinde gutevye, ni ku munsi wa mbere itariki 3 ku itariki 3 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka nyene turimwo. Umbise kwa kwezi kwa kabiri, ukwa kwezi kwa kabiri wabyumvise itariki 3 z'ukwezi kwa kabiri, kwa kwezi kwa kabiri bavuga wabyumvise, wamaze kubyumva kwa kwezi kwa kabiri baguma batangaza ku mbuga mu ma coming soon yose barabivuze hehe na hehe hose bavuga ati mu kwezi kwa kabiri igiye gutangura kuza. Areka ndakubwira ati mu kwezi kwa kabiri ubu itariki 3 ku munsi wa mbere igihe cy'isaha zingahe aho filime bataziriye payback, iyo ni filime shasha igira itangure gusohoka, igira isohoka. Iyo filime si kuvuga ngo na masezo ngo na maseri ngo na ma episode ekaye, iyo ni full movie izosohoka ku munsi wa mbere itariki 3, izosohoka ku munsi wa mbere itariki zingahe, navuze zingahe, itariki 3 ku munsi wa mbere. Bisigure ko ni hirya yejo muri iyo ndo tugira dutangure ryari kuri uwo munsi. Ino film bataziriye payback izoba yatangwa gusohoka, izoba isohotse igihe cy'isaha mukayengira ndakubwire. Ikintu cyo gukora ni giki, ikintu cyo gukora ni cyo kumenya hehe izosohokera. Twamaze kuva ko izo ivuye muri Burundi Film Academy. Turazira ko ibintu biva muri Burundi Film Academy ni bisaso n'amasoro n'ibintu bikaze cyane. Nta kintu kiba muri Burundi Film Academy gihoba. Ndizera ko abantu mukunda filime z'ubwenge, babantu mukunda filime zimbitse, za filime zifise icyo, babantu mukunda filime zigisha, babantu mukunda filime zifise akanovera, babantu mukunda filime zirimo utuntu nyene tuntu nyene namwe mukunda, pana zazinde banda kubahatira kwa zazinde namwe mushaka kurondera. Ndibaza ko muri ko murantahura cyane, muri ko murantahura cyane ko nabwira filime bataziriye payback izo Rwande urubuga rumaze guca ko filime mwakunze. Reka ndabibutse ino filime kugira ngo bitahure cyane. Haro filime yitwa Parma parti ya mbere na kabiri, ndibaza mwarayibonye. Iyi filime yari ifise inyigisho cyane kuri babantu bigira abanyempano atampano bafise. Mwibuka ko ST Boy yari umuntu agomba kwigira umustar, umuririmbyi muri Parma, ariko atari byo bitarimo kugeza aronka na manager ariwe yari Parma, kugeza anagomba kwana mubera umugabo kugira ngo yumve nyine ari hafi yiwe mugabo kubera ya mpano atayo yari afise yaki abura biramuhombya acara bikasolinga acara biheba. Ino filime ndibaza mwarayikunze. Muri parti ya kabiri yagaragaye mu butungane cyane, yagaragaye mu butungane aho Parma yari yanyazwe ibyiwe byose, ariko ari parti yemera kwigira umuzamu, yemera kugira ngo agarukane umunezero wa Parma, agarukane byose kugira bisoro bigenda neza. Ndibaza mwarayikunze ino filime. Nta filime nimwe iva muri Burundi Film Academy uzasanga irimo inyigisho zuzuye, irimo inyigisho kabisa zikomeye cyane. Rero ndizera neza ko ino filime nawe uzoyikunda. Surundi ni Kamaliza movie.
YouTube channel ndibaza ko mwese murayizi. Ino YouTube abantu mukurikirana ibikorwa byo muri Burundi Film Academy ndibaza si jya mbere muyumvise. Ni filme ni YouTube yitwa Kamariza Movie. Rero ndibaza ko ikintu cya mbere ubanza gukora banza usimbire kuri YouTube ya Kamariza Movie, ubanza ukore subscribe kwanza. Ubanza ukore subscribe nimba utararaba ino filme Paruma, ubanza uraba Paruma hama witegurire payback. Witegurire payback. Ino filme payback ndazi kuzoyikunda ku buryo usanga uri kurandika uvuga ati ni muduhe party ya kabiri, uzosanga uri kuravuga ati ni muduhe zotwe ngo tubandanye twibera muri inosi ya payback kabisa, tubandanye twibera muri inosi ino filme, kuko izo ari filme bice kuba ku mutima wawe, filme zo bice kuba ku buzima bwawe, kuko uzoyikuramo inyigisho nyinshi, uzoyikuramo ibintu byinshi, uzoyumvamo ibintu byinshi biryoshye kandi bikomeye. Ati rero no filme izobonekamo abakinyi bandi. Ni gute ndiko ndavuga ko ino filme iryoshe? Kubera iki ndiko ndavuga ko ino filme izo birimo akanovera gakomeye? Reka ndakubwira ko ino filme yaherekejwe nande. Ino filme yayobowe n'uwo bita Estibo Rupfu. Ni hatari. Mwibuke ko umuntu ifilme iyobowe na ST Boy, mwibuke ko ino filme ibiteye ubwoba. Ino filme biteye ubwoba. Niba mukunda kumviriza amakuru cyane yo muri Burundi Film Academy, mwibuke ko ST Boy ari assistant director wa Fer Rouge. Ibyo babyibuka. None mugihe yoba ari we directing Fer Rouge, hama akagaruka no kudirecting ino filme payback, we umva ino filme umva iri ku rwego rumwe, we ushyira ku munzane, we umva gute? Iyi filme ntiwumva nta gishikuragira cyo kumva ku munsi wa mbere ahubwo watevye. Iyo ni filme bakuza burarindira Fer Rouge vuba cyane nayo ikaba igira igushwaremo. Ino filme kinyi nkande iturabona abakinyi nka Abdash King. Ino filme Abdash King niwe yagize écriture yayo, niwe yarayanditse hama arafashwa n'abandi mu kukosora, ariko niwe yayanditse. Kandi no filme ifise histoire nziza cyane. Uno mutipe rero niba mukunda kukurikirana ibintu byo muri Burundi Film Academy, mwibuke ko cyane muri Burundi Film Academy afise n'impamya bushobozi muri Burundi Film Academy, bisigure ko bino bintu harimwo yarabyize. Mwibuke ko muri Burundi Film Academy barigisha kwandika filme, barigisha gukina filme, barigisha kudirectinga filme, barigisha no kuyieditinga, barigisha no kweditinga. Rero uno mutipe Abdash King afise impamya bushobozi yo muri Burundi Film Academy, bisigure ko arabifitiye ubushobozi bwo kwandika, arafise ubushobozi bikwiye. Kandi turabonamwe n'uyundi twa Gaga. Aba bose ndazi niba ukunda gukurikirana filme, nawe ukunda gukurikirana amakuru muri Burundi Film Academy, nibaze ko amatwi yawe si jya mbere yumvisa no mazina. Amatwi yawe si jya mbere yumvisa no mazina. Ni byamamare, ni bihangange mu gukina, kuko bose afise impamya bushobozi yo muri Burundi Film Academy. Mr. Ripat aramaze gutera ko mukona avuga ati ego wowe uremewe kuja imbere ya kamera ugakora ibishoboka byose kugira ngo unezereze abarundi, unezereze abantu bakunda filme y'abarundi. Turabona n'undi mutipe yitwa Wizzy Pro. Uri mutipe rero ndibaza nimba utamuzi ati Jesse ndi umufana wa Burundi Film Academy. Nimba utamuzi Wizzy Pro, sindi umufana wa Burundi Film Academy cyangwa sindi umufana w'ibikorwa bya Nsoro, kuko nimba uri umufana wabo, nimba ubakurikirana cyane, nimba ukurikirana na filme z'abarundi, ndibaze ko uno mutipe si jya mbere amatwi yawe yumvise iri zina. Rero uwumve ko hano hantu hagiye kusha, hagiye kwaka kabisa, hagiye kuza igikorwa muzonyo yacu, kandi bashaka kutazoyibaha canke bakazoyibaha mu gihe bumvise amarira yanyu yabaye menshi, kuko bamaze ko bakunda abafana babo, barakunda abafana cyane ku buryo bakora ibyo mushaka muri bo, kuko baratahura bo ko mwebwe muri mutahe wa mbere kugira ngo ibikorwa byabo bandanye bigenda neza. Rero nta kindi kintu gushishikariza atari kuja ku rubuga rwa Kamariza Movie kugira ngo banze ukore subscribe kuri runo rubuga rwa Kamariza Movie kugira ngo uza kubonera filme bataziriye payback. Ino filme payback pay
payback. Rero ino filime nibaze ko wamaze kuba wumva amatsiko ari menshi, wamaze kuba wumva nawe uvuga ati uko biri kose nzoba uwa mbere. Uzoba uhangaye kugira aho, ndashaka ko uzoba uwa mbere mu kugira ngo mu kwandika commentaire, nzobone commentaire yawe uvuga ati mbaye uwa mbere munyihera ama like kabisa, nka kwa kundi muhora bubikora, munyihera ama like muvuga ati mbaye uwa mbere mu gushikano, munyihera ama like. Ino filime ni filime iryoshe cyane, ni filime utazokwicuza icyatumira abantu, filime utazokwicuza ku bamega yawe, ni filime zo gusigira byinshi muri wewe, ni filime uzoryoherwa, ni filime uzokumva nyene kwikumaza gahinda ko kubona ko Feruje umenga yatevye, ariko ntubwire ngo yatevye, ni kugira ngo bakuzane ibintu bisukuye. Ariko avuga ati ntitubicisha irungu, reka tubarungike kuri kwa Mariza tubazanireyo filime twatazire payback, hama muturindire gato muri Feruje. Hama rero naho ndakwibutsa ko nta kindi kintu tugusaba gukora atari subscribe, hama ukazoca turabira filime wiyige, kuko twe dushaka ko ubutumwa bwacu bugushikira wewe, umumenye, wiyige, utahure byinshi kugira ngo tubandanye kwagura mu mutwe cyane n'inyigisho. Nama nababwira ati Mandela yavuze ngo atanyigisho atabumenyi nta n'ubuzima bwiza, kubera ko ugomba kumenya icyo uri wewe, ugomba kumenya icyo uri, ugomba kumenya iyo ushaka kuja, uba ukeneye inyigisho, urakeneye kwiga. Rero kwiga si mu ishuri gusa, kwiga si hehe honyene, n'iyi si yonyene ubwayo irashaka kutwigisha. Rero ni byiza ko muri no filime kwa Kamariza Movie, hama ukaba uriga hamwe natwe n'inyigisho tushaka gutanga zikagushikira nawe ubwawe, ukazotwandika muri commentaire ati kabisa filime meze neza irakosoye. Reka ndababwira ati ndabakunda cyane, ni One Boy Valaskira from Chati Paradise KBBC, ni Miracle TV 257. Ciao hasta la vista.